w'amaso manini ameze nk'impumyi. Mu mwiza mwinshi n'umfise amaso manini nkanje ameze nk'impumyi. Iyo umuntu ageze mu mwiza wo mwizitanye ntibisaba yuko akanura maremare, bisaba ko akwegwa maremare. Kuko nawe ugira concentration muri mwiza mwinshi tukwemera ko ufise amaso manini ntuza kubona. Ariko si ibyo gusa, mu mwiza mwinshi n'umuntu w'inzobe nicyo kimwe n'uwirabura nkanje. Twese batubona dutwenze, rimwe na rimwe n'amenyo ntaboneka. Narigeneye kukubwira ngo umwiza ugenda ukura. Guko n'umuco ugenda ukura. Mu gitondo aboneka umuco muto, ariko uko amasaha agenda umuco ukaba mwinshi. Ni nako iyo turiko tugenda ku mugoroba hatangura kungira umwiza buhoro buhoro. Ni naco gituma abavyeyi bafise y'amatara bita korobori canke konema batarindi ibijoro byinshi kugira ngo bagende bayarondere. Bakibona butanguye kwira bavuga ngo mwaba mube murashira amatara hafi. Ibintu kanaka biba mwisi bishobora kutwigisha uko twobaho. Burya umuntu nirinjira mu mwiza wo mwizitanye atabanje kuba mu mwiza muto muto. Ariko mu mwiza muto muto ubukiboneka n'amaso manini abakibona. Ni byiza kwikebura rakatana babosha. Ukiri muri wa mwiza muto muto bisigura ngo imbere y'uko umukobwa ashika mu cyumba kanaka basambana abamaze kumva ko kanaka amuhamagariye gusambana bakiri barabara. Amajambo naya allo sheri akakavura urakabona akavuga ngo ego. Ariko umukobwa w'ubwenge acavuga ngo urambajije none ni jewe njeje meteo. Kubera ko yamaze kumenya yuko yoregarukiriza hagufi aririnda kare akabivumbura. Amen. That means igihe hakiri umwiza w'intango ushobora kubikuramo kugira ngo ube mu muco wuzuye. Na cyane cyane iyo umuntu atangiye kukwita shu kandi iwanyu mnadandaza tomate mbwire ngo none tomate bazoturire rimwe. So bisigura ngo ibintu nk'ibyo ubigarurira kuko mu mwiza mwinshi nibiba bigishoboka kusubira kubona. Ariko igihe umwiza wari gutegeye guseruka uracabona, urashobora kuvyikuraho. Bavuga mu kirindi ngo yagiye akayombeke, ariko yari yabanje kugenda kugira ngo akurikire akayombeke. Murakoze. Iyo yari yaseku yari kwanga kucayo yari gushika mu gihugu cy'akayombeke. Ndavyumva abantu babitahura bavuge ngo amina. Rero nizera ko Imana yejeje gutabara ubuzima bw'abantu benshi. This is a prophecy. Niko ndavugishwa ego kuko niba y'umuntu kanaka akora kukwegera ahantu utabwiye kuduta yuko uhava ubigwamo, tegura kubivamo utarabigwamo. Kuko ubikuyemo mu mwiza mwinshi n'amaso manini nico kimwe n'impumyi ariko n'uw'inzobe ntaboneka nka Chelsea.